Imana nziza, Imana nziza, Hallelujah. Imana nziza, nziza cane. Imana nziza, Hallelujah. Imana nziza, Hallelujah. oh Imana Imana nziza, nziza cane. Mungu yu mwema, Hallelujah. Mungu yu mwema, haleluya. Hallelujah. Mungu yu mwema, Yu yu mwema. mwema sana. Amahoro y'Imana abane namwe mwese muriko muradukurikirana kuri Rinox TV. Ndabahaye mwiriwe mwese, umwe wese bivanye naho aherereye. Kuba ari hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndababwira ngo mwiriwe cane gose, abari hakurya y'igihugu cacu no mu bihugu vya kure mwese, amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, ashiramira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ritwemerera ngo tukame tunezerewe umwami iminsi yose. Turabivuze ubwira kandi nimunezerwe, ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi. Mwebwe muriko muradukurikirana mufise ibibazo bigiye bitandukanye, ushobora kuba ugwaje, ushobora kuba ufise ibibazo bigiye bitandukanye, ariko nagomba ndakubwire ngo ivyiyumviro Imana itwiyumvirako si ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro. Komeza ushikame wumve ko nta cacuri kugwanya kizogira ico kikugize. Kuri uyu munsi rero udasanzwe turabahaye ikaze mu kiganiro ciza twabateguriye nka Rinox TV, nkuko musanzwe mumenyereye mukaba mugihabwa na jewe Mary Grace Zere. Kandi sindi jenyene uyu munsi nkuko muriko murabibona mu bwami bwa Rinox TV, turafise umushitsi adasanzwe, umukozi w'Imana, akiri muto ariko atari gito, akuze mw'ijambo, agiye kutuganiriza ibintu bigiye bitandukanye. Mu kiganiro giherutse twari twaganiriye namwe, twari twagerageje kubaganiriza ibintu vyerekeye agakiza. Mbega agakiza kari iki? Kugira ngo umuntu aronke agakiza vyagenda gute? Kandi agakiza kari kameze gute canke n'igiki according yuko Bible bivuga, apana ivyo abantu bavuze canke si canke ivyo bumvise. N'uyu munsi rero ikiganiro cacu kirabandanya, mwari mwabibonye ko kitarangiye, ahubwo uyu munsi akaba ari suite. Reka ndabifuriza kuza kugirana ibihe vyiza nacu, tutarandira reka tumwakire. Mahoro neza cane gose Pasi. Mahoro. Umeze neza? Turashima Imana cyane. Ndabibona ko muguwe neza cane gose, ko mukomera natwe muraryohewe gose. Yes. Irihe banga? Ufise impamvu nyinshi zigutera kumva uryohewe, right? Ibanga ni rimwe gusa. Kristo muri jewe ni ivyizigiro vy'ubwiza. Rero umunezero mfise nirata Kristo. Kariwe yawumpaye kuko nasanze muri we ariho hari umunezero mwinshi cyane gose. Rero ijambo rimwe nokwisha nuko Kristo muri jewe niwe munezero wanje. Wanezerewe cyane. Amen. Kuba ntarigabira gukurikiranye, bashobora kuba batadukurikiranye mu kiganiro giheze, murashobora kubaramutsa abantu bakunzi bacu munabidondora kugira ngo tunyarutse. Okay, murakoze cyane gose. Amazina ni Pastor Jean-Claude NKURUNZIZA. Ndabaye kaze cyane gose mu kiganiro kuri Rinox TV. Ndabakiriye bariko baradukurikirana bose, nanje ndiyakiriye kandi ndabize mwanyakiriye. Rero twari tuje kugira tubandanye, rero ndanezerewe cyane gose nkuko nari nabivuze. Umupastor yagiriye ubuntu n'Imana, kandi yagiriye ubuntu n'abantu, ariko yagiriye ubuntu n'Imana. Kuza hano nuko hari ico Imana yifuza gukora. Rero ndabakiriye mwese, ndizera yuko nitwabana muraza kwakira ibidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yes. Kugira ngo duce tunabandanya ikiganiro cacu, murashobora kudusengera kugira ngo ibintu bishishikare kugenda bimera neza cane gose. Turazi ko bisanzwe ari vyiza cane gose. Kazi. Murakoze cyane gose. Turashaka gushimira Imana hamwe twese n'abagiye kudukurikirana kugira turizaje bidasanzwe bigiye gukoreka muri no mwanya. Data, uri Imana zima, uri Imana ibereye gushimwa, uri Imana ibereye kutazigwa. Turagukengurukiye kuwundi umunsi mwiza, papa mwiza waduhaye nk'uyu, kugira dushobore guhurira hano muri kino kiganiro. Rero mwami Yesu turakweretse ino interview igiye gukorwa, turiza ko umwami ari we ugiye kubana natwe. Turiza ko data kino kiganiro tugiye gutanga, uza kucumviriza wese hariho ikintu agiye gusigarana, hariho ubundi buzima agiye kwakira mwami.
data ntibari mu bumva gusa ariko bari mu batahura maze bakagendera icyo ijambo ryawe rivuga. Rero umwami Yesu tugukengurira mu giye kuba byose, turakwiteze ko ibidasanzwe data. Nino televiziyo ndayihezagiye abayikurikirana ko ibiganiro bose data barushize kwakira ubumenyi no kugenda barayishurirwa icyo bifuza ku buzima bwabo, ariko muri byose na hose icubahiro n'inganji bice bigaruka kuri wewe iteka ryose, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen, Yes. amen, amen. Tugerageje kugira ngo n'abantu bariko baradukurikirana bataravye ikiganiro giherutse, turashaka muducire ku mayange ku vyo twari twavuze ku vyerekeye agakiza. Point twari turiko ntitwayibagiye, turaza kwibandanyirizako, ariko kugira ngo ibintu bishishikare kugenda bimeze neza, mutubwire muri make kugira abantu badukurikiye biborohere. Agakiza mu majambo make ugerageje kuvunagura. Okay, murakoze cyane rwose. Abo twari turi kumwe mu kiganiro giheruka, twariko turaganira ku kintu cerekeye agakiza, turiko turasigura agakiza icyo ari cyo, yuko umuntu wese gutahura agakiza icyo ari cyo birashaka kumufasha, yuko abantu benshi muri kino gihe dutahura agakiza mu buryo butandukanye. Twaragiye turaganira ibintu bimwe bimwe, yuko ino munsi agakiza abantu baragafatira ku kungene babona umuntu ameze, ukuntu asa, ibyo akora. Mugabo mu ijambo rimwe kubo twariko turaganira, twagiye dutahuye yuko agakiza ni Kristo Yesu, niwe yagatanze. Muri Yohana 3:16 avuga ngo kurukundo Imana yakunze abari mu isi ngo ariko bwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budushira. Ca dusoma mu Baroma 10:9 naho bavuga ngo kuko ni waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye mukuye mu bapfu uzokizwa. Turamenya yuko rero agakiza ni ingabire yatanzwe ivuye ku Mana, yaje itekeye muri Kristo Yesu. Rero ca twumva yuko agakiza ni ingabire wakira biciye mu kwizera, si ukungene abantu babonye ingene umeze. Kuko ino munsi umuntu arashaka kubona ukungene wimwesha nk'akarorero, akaca avuga byarakijijwe cyane ntakijijwe. Mugabo ngadugiye kumva neza agakiza ni ukwizera. Wizera iki? Wizera Kristo yapfuye akagirani akazuka. Rero aho gakiza wakiriye ni ingabire wakiye mu buzima bwawe. Rero twebwe ikintu twace twumva nuko baragerageje kutubaza ati ese ku muntu hari abantu usanga yarakiriye agakiza kandi vraiment ariko aravuga uramwumva avuga ati narakijijwe, mugasanga ubuzima ariko arabaho ntibusa n'agakiza yakiriye. Ikibazo cyabaye ni cyane, si ikibazo cy'uko atagakiza afise, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Gisigura ko wizeye wacitse umwana w'Imana, gisigura wemeye kuvyagwa n'Imana. Ese iyo wemeye kuvyagwa n'Imana gisigura winjiye muri bwa bwami rero bw'abana b'Imana, hamwe utegezwa kubaho ubuzima bw'Imana. Afite ikintu abantu bakwiye gutandukanya si kindi, nuko umuntu yavutse arakeneye gukura, aratera intambwe yo gukura, uvyumva. Rero ntibiza gutuma umuntu, kuko abantu iyo amaze kuvuga arakijijwe baca batangwa kuraba ese kavuga gute, akora iki, asengera gute, yambara gute, iyo turi kuravuga. Mugabo muri ibyo byose turiko uri kuraraba nta kintu na kimwe kizana agakiza twumvisemo. Agakiza ni Kristo Yesu. Okay, umaze kwakira agakiza rero Kristo habageze yuko ari we aguha kwitondera ivyo we yifuza, kuko ubwo bwami tuyadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami. Gisigura mu bwami si twebwe tugenda kwerekana ukungene muri ubwo bwami baba, ahubwo twebwe turi muri ubwo bwami. Ubwo bwami nibwo butwigisha ingene abari muri ubwo bwami babaho. Tugezeho rero ijambo ry'Imana nico bituma rigenda riratwigisha kubaho ubwo buzima abana b'Imana bategeza kubaho. Cyo tuma rero twarangirije ukantu kandi karavuga yuko mu bisanzwe ino munsi abana b'Imana bategeza kumenya yuko hari ifungurwa zacu. Mwana w'Imana wategeza kumva yuko ifungurwa ya mbere ukeneye mu buzima bwawe kuruta ibindi bintu byose, urakeneye ijambo. Kuko ijambo niryo rizogukuza, niryo rizotuma kajya kiza wakiriye kagenda karama bya vyamwa vyako nyene. Urakeneye gusenga kugira ugende urakura, uko kwizera wakiriye muri wewe kugende kuramba. Rero uca wumva yuko urafise umwanya munini. Kwakira agakiza ni vyiza cyane gose, nk'umwana w'Imana kuvuga afise ni vyiza, ariko urakeneye kugenda urabaho ubuzima bufatanye n'agakiza wakiriye mu gusoma ijambo cyane, apana buhoro cyane. Ngo ivyanditse muri ico gitabo ngo wame ubirimbura ku murango no mwijoro. Ni kubera iki? Nuko ico kintu uri kuraraba cyane, ico kintu uriko urahanga amaso umwanya munini, uko kiraba cyane niko gitera cinjira muri wewe. Ejo uzosanga uri kurakibaho kanatankomezi wabishizemo. Gisigura iki?
gukunda ijambo no gukunda gusenga biratuma umwana w'Imana agenda arabaho ico Imana yifuza ku buzima bwiwe. Arahezagiwe cyane. Merci beaucoup. Uhejeje kuvuga ku kintu co kuvuga ngo iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe aba acitse icaremwe igisasu. Ivya kera biba bihise, ibisasu biba bije. Pawulo nawe agaca abivuga ati ndabambanywe na Kristo ariko ndiho. Si jewe nkiriho ni Kristo muri jewe. Mu biherutse nawe nakavuze ko reka tukagaruke ko gato kugira ngo unakagure. Hari abantu ashobora kukubwira ati jewe narakijijwe koko. Ndabihamya 100% ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Ariko uwo muntu wamubaza ati mbega wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza igihe iki? Ugasanga uwo muntu ntazi nk'akarorero ntazi itariki yakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, ariko itariki y'amavuko yiwe aho agirira birthday ugasanga ho arahazi, ariko ni itariki yavutse mu buryo bw'impwemu ugasanga ntayazi. Waraba imico yiwe canke uburyo abayeho ukabona ni ibintu bisa nkaho biri contre. Wakakubwira ati turi mu gihe c'imbabazi. Isezerano rya kera n'isezerano rishasha naho bihuriye, ahubwo jewe ndicaremwe gishasha. Rero ko ndicaremwe gishasha aho no kwiba canke nkasambana, si jewe ndicaremwe gishasha, ibyo bintu byaraheze, Yesu Kristo yarambabariye. Aho naho mbega bigenda gute ngo umuntu twumve avuga ko yakijijwe ariko twaraba mu bigaragara tukabona ariko agaragaza ibintu bitandukanye n'ivy'ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu akijijwe ategerezwa kugaragaza. Murakoze cyane gose. So icambere no vuga ku kantu waruvuze nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo wizeye ivyakira birahise hindutse bishasha. Eske ikibazo cambere abantu bakwiye kumenya iyo umuntu akijijwe, icambere warukwiye kumenya ukijijwe iki? Nico beshi batazi. Ahajya igihe duheruka naravuze yuko umuntu agabuye mu bice bitatu. Umuntu ni mwemu ifise umusha biba mu mubiri. Mugabo burya abantu beshi bazi yuko umuntu ari umubiri, kuko babonye ivyakoretse mu mubiri bazi yuko umuntu ari umubiri. Mugabo burya umuntu ni mwemu. Nico gituma keshi iyo umuntu yitavye nk'Imana urumva ngo ikiziga ciwe kiri hôpital militaire. Uco byumva? Giswa ni ikiziga ciwe, none wa muntu wa vrai bahora bavuga iyo atarapfa bavuga izina giwe, mugapfuye bavuga ikiziga. Giswa ku muntu wa vrai burya yagiye. Kandi tugiye kwa muganga tuza gusanga wa muntu aryamye kwa kundi nye nasa. Ucomba yuko umuntu usujya mubiri, umuntu ni mwemu iri ndani muri we. Rero kucamba yuko narakavuze yuko iyo umuntu yizeye ikintu cambere akijijwe, dukijije rwarupfu kubihe bidashira. Kuko Adamu na Eva mwitongo bariye ngo igiti kimenyekashe ikibi n'ikiza barapfa. Uburyo bw'umubiri ntibapfuye, batakaje bwa buzima bw'Imana bari batekeye mu mwe, batakaje imwe mu Imana muri bo. Rero iyo umuntu yizeye agarukanye bwa busabane bwiwe buri hagati n'Imana. Rero mugabo imwe mu yahindutse. Ngarakano naciye mvuga umushaha hari ibintu vyinshi wakoreweko mu buzima, hari ibintu wuzuye amaefo, ivyo turaba ivyo twibirya byose bija mu mushaha. Rero ivyo umuntu yavuze ubwa kabiri ubugeze kuri etape yo kumenya ati ubu harageze yuko burya buzima buri mu mwemu ndabuzana mu mushaha wanje kugira umushaha wanje nawe ugaragaze ubuzima bufatanye n'imwemu yanje. Nibisubira rero yuko kuko niko kanama mvuga urashaka kubona umuntu akijijwe, waraho ubuzima ari karabaho ntibusa n'agakiza yakiriye. Si ikibazo ciwe, burya ni ikibazo cy'uko ntaramenya yuko hari ubundi buzima bushasha yakiriye muri we. Ico cyakindi nakwiye yuko kuvyagwa ntukure mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ucubaho uri mu bebe spirituel. Kuko niyo umwana avyawe umuvyeyi ntamurere, ucu usanga ariko abaho ubuzima butaribwo. Ico bituma keshi y'umwana avyawe bisaba yuko aregwa, ahabwa amata, bamugaburire, niho ashobora gukurana ubuzima bwiza. Ico bituma rero bari bakwiye kumenya yuko ivyo bintu ariko arakora arashaka gutamenya. Kuko nk'umuntu nakwazi kwazo kimwe, nk'ubu nk'umuvyeyi yavyaye umwana, suppose umwana aracari muto, nk'uko umwana wiwe akaca asanga yivundagaje mu vyondo ariko arahira ibintu, nk'ubu nk'umuvyeyi agaca ashikuvya umwana akaca mutora akaca mukubita inkoni nyinshi. Burya uwo muvyeyi ndakubaza yoba muboneye canke ntibamubonye? Mu gihe yo batigeze amwigisha yuko bijya ariko arakora atari vyiza, aracari umwana. Mu gihe yoba atarabimwigishije bamuhohoteye. Kuko mu bisanzwe burya umwana bwiwe ariko arakora ashobora kuba atavyarazi. Mugabo rero igihe uwo muvyeyi bisaba ko afata umwanya wo kwigisha umwana wiwe ati iki ni kibi, iki naco ni ciza. Ijambo ry'Imana ngo riratwigisha, riraduhanura, riradukosora. Gisiko kiyo turi ijambo ry'Imana mu ruhande rumwe turahanurwa nk'abana b'Imana tukamenya ati buno buzima turiko turabosigo, hanyuma ugafata inzira yo kubaho ubuzima bwo.
kandi riradukosora rikatwigisha kwitondera icyo Imana yifuza ku buzima bwacu. Uca ubyumva yuko rero umwana w'Imana ikintu kimurera ni ijambo ry'Imana. Ubwo buzima uri kurabaho sibwo, nimba atari bwo hari ubundi buzima bwo Imana yaguteguriye kubaho, ni ubuzima bufatanye n'ijambo ry'Imana. Rero umwanya munini iyo uzuza ijambo, rero urumva abantu barashobora kuba baraba bati ubuzima ariko arabaho sibwo. Si ikibazo cy'uko uwo muntu atavuze ubwa kabiri, ni ikibazo cy'uko ahubwo uwo muntu akwiye kubaho ubuzima bwo kugenda aragaragaza Kristo yizeye muri we. Cyo tuma rero ari ikindi kintu navuze, tugendana ingabire idasanzwe muri twebwe. Giswa je nyuma ze gutabura n'ibyo ariko ndavuga ndiko ndigisha ino musi abantu dukeneye kunezera abantu. Okay, abantu batubone kuko turi mwishengero bacu babona ati barakijijwe, kuko nambaye ikanzu ndende barya abantu sevre baraza kwizera ko nkijijwe, ko nimyesheje ubupara baraza kwizera ko nkijijwe. Mugasanga ubuzima secret tubayo nta bantu batubona, muga tukibagira yuko Imana turi mu bantu iratubona, uri mu cyumba irakubona, ahantu hose uri Imana irakubona. Eske duhimbara abantu canke duhimbara umutima w'Imana itubona ubuzima bwacu bwose? Ucyo gukora igikomeye ku mwana w'Imana si kugira uhimbara abantu, ahubwo ni kugira uhimbara umutima w'Imana. Cyo tubijambo ry'Imana rivuga ngo uyubaha agakora icyo kugororoka nawe iragirane iramwemera. Iyo ni Imana. Rero ntiduhagaze ahantu ho kwemeza abantu ko dukijijwe, ahubwo duhagaze ahantu ho gukura no kwizera icyo Imana ivuga, hanyuma kugira duhimbare Imana, hanyuma Imana nayo igendera dukoresha iby'ubuhizi mu buzima bwacu. Yes. Murakoze cyane. Abantu bariko baradukurikirana ndibaza bariko baragenda bafashwa, ariko hari ikintu ushaka ko tuvugana ko maybe si yo topic ariko nayo tuzoyirondera umunsi tuyivuganeko. Ariko nagomba mvuge ku kantu gato, dusubiye inyuma gato. Uyu munsi turiko twumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Turumva ubutumwa bujanye, dufate ama visa, ama prophecy, twakira abagabo, twakira abagore, ugasanga nka eglise ahantu yugariye cyane ku kintu kijanye n'ubutumwa bwiza, ugasanga kiriko gikubita hahandi mu bintu biri physical, ibintu bigaragara, bidakora ku bintu by'uburyo bw'imwemu ngo ushobore kumenya ati mbega hano hantu bizagenda gute. Dusubiye inyuma gato ugerageje kudusobanura kugira ngo nako dukurikirana batahukirwa. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza tuvuze iki? Iyo tuvuze ubutumwa bwiza nakivuze tuvuga Kristo. Ikiri ruhande ya Kristo ubwo si ubutumwa bwiza, kuko abantu benshi no munsi hari igihe usanga bariko baravuga ibintu ukimvira eske n'ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza ni Kristo. Kristo nawe cyo yadutumye yavuze ngo nuko ni mugende mu mahanga yose mubwira abantu ubutumwa bwiza. Ngo kandi ndakunda kandi yavuze ngo mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Gisubira ijambo ry'Imana rituzana ahantu tutegereza kumenya ati eske Imana yifuza iki kuri jewe, eske Imana yifuza iki kuri wewe, uri umwana w'Imana, eske Imana ikwifuza kwiki? Rero ndamaze kubona ko abantu benshi usanga babipinga, ariko aravuga ati akira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo isi n'ibiyuzuye n'ivyande ni vya papa. Hari abatabizi, je twanabwiye yuko biragusaba gufata umwanya wo kumedita iki jambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe. Ntabwo nimba ndi umwana w'Imana ntabwo bafise yuko ntashaka kuronka visa. Nimba ndi umwana w'Imana ngoma ndakubaza, umwana wa president yorira visa? Mubu yogenda ngo akagenda kwa papa wakamutakambira, papa ngene uzompe visa? Arabizi neza ati kuba mfise papa yamagenda mu ndege, ibintu nzi ibujya afise n'ingere bungana, ntabwo bafise nzoronka. Kandi ntabyo si bibi, sinobipinga, kuko ico bakwatuye ko nimba ari umukozi w'Imana yakwatuye kijambo byakire, ni vyiza cyane gose. Ariko nama nakavuze reka ico kintu umuntu akubwiye kize gukonfirma ico wumva Imana iri mu buzima bwawe, kuko Imana nimba kijya wayisavye yo gikora, nimba uzi yuko Imana ariyo itanga byose. Kuko ndakuri ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega ngo ko mwebwe ngo muzi gutanga ingabire nziza ku bana banyu, ijambo ry'Imana ngo kandi muri babi, ngo mbega so mw'ijuru ntazorushiriza kubwirira neza abamusaba. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Abantu benshi uca usanga ntaragira uburemerezi bwo kwizera Imana, bagendana ubushobozi ngana. Rero ikintu ngamba afite ubushobozi uha Imana iri mu buzima bwawe, ni nabwo bushobozi ikoresha mu buzima bwawe, inagukoreramo.
eske Imana uyizera mu buryo bungana gute? Hari abayizera mu buryo avuga ati jewe numva ko nyene ingana uko ibi ni vyishoboye, ariko Imana ishoboye ibintu binini. Rero ubwo rugezo uyumvamo niko rugezo gukoreramo. Rero jisi hari abantu benshi bayipinga ngo bavuze ngo cakira amaviza cakira ibiki ngo muzovyakira. My god, mwiritse nuko nta kintu na kimwe ngaha munsi y'izuba ciza Imana itoguha mu gihe wayizeye. Bisaba ariko gusa ukomeza kuyizera cyane gose, kuko igintu cyose kizira igihe cyacu, kandi igihe Imana izobona ko kibereye ku buzima bwawe izokiguha. Haraka unamambwira abantu bamwe hari ibintu Imana itinya kuduha sero nuko ibona urugezo tugezeko tutaragera yuko twovyakira. Suko Imana itabitanga, suko Imana itaragwija modoka, suko Imana itaragwija visa, nuko irabona yuko ico gihe cyuko yoyiguha ntikirangira. Kuko hariho benshi barose amafaranga bari bakeneye aci batandukanye n'Imana, barose imiduga basaba Imana icituma iyo miduga ibatandukanye n'ubugombe bw'Imana, baca basanga bariko babikoresha mu nzira zitari nziza. Gisigura rero hako Imana yoguha ikintu so tuma uva mu nzira yayo, yotuma ikurindiriza ukiguha kugira aho bwizokiguhe gituma ubandanya ushima izina ryawe. Rero si bibi, ariko ico wokubwira, ico wokwaturako ni ciza, ariko kize gukonfirma ico Imana iri mu buzima bwawe. Muri ico gihe ntuzogira ubwoba, ntuzokekeranye, ahubwo uzokwizera ati burya iyi Imana imvuze ko si umuntu avuze, ahubwo Imana ije kunyibutsa bimwe yasezerana ku buzima bwanje, nanje ndabibeho nk'umwana wayo. Mwaraheze ngiye. Uvuze ko ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo. Yesu nawe akaba ariyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntazoshika Atamujaye. Ijambo ry'Imana rigaca ryongera rikaza rikatubwira ati muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha ukwidegenza. Mbega tugerageje kugendera kuri kano kantu, iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, reka tuvuge ariko aragenda akura yimatanije na rya jambo twavuze, arasoma ijambo, arasenga koko, mbega uru rugendo rwiwe uko atera rugendamo, nibihe bintu umuntu w'umukristo ashobora gukenera kugira ngo bishobore kumufasha ashobore gukura canke aduge ku yindi ntambuko mu bintu bijanye n'agakiza? Yes, urakoze cyane gose. Nabwiye yuko muri no rugendo turiko turagenda biragusaba yuko hariho ibintu bimwe ugenda uramenya bigenda biragufasha. Cyo gituma narakavuze yuko igihe twizera Yesu twarakiriye ingabire yitwa mpemu yera. Twarakiriye mpemu yera kuko Yesu amaze kugenda yabwiye abigishwa ngo nimugende murindire kugeza mpemu yera agizene abajeko, ngo ni amaza muzoca mutangura kunshingira intahe. Petero yari umunyabwoba, ariko mwemera amaze kumuza ngo acarahaguruka ashize amanga atangura kuvuga ubutumwa bwiza. Ucamwe ko hari ibintu udashobora kwishoboza, utabishobojwe na mpemu w'Imana ari mu buzima bwawe. Nico gituma rero na ikintu ca mbere abantu kumenya nimbura umwana w'Imana, wari ukwiye kugira umugenzi mpemu yera cyane, wari ukwiye kuba umukunzi wa mpemu yera kugira akwereke ashishikare kukumenyesha ivy'ibihe n'igihe uri kuragenda, ashobore kukumenyesha ati burya iyi nzira siyo, inayo nziza, ibyo uri kurakora sivyo, ariko nabyo ni vyiza. Namana akavutse burya umuntu afise mpemu yera nibaze bakubeshe, naho wokora ikosa urumva ijwi. Ukiri ngaho nyene ntaguciriyemo, mbega mpemu yera umuntu yakiriye Yesu nk'umukiza mu buzima bwiwe acaronka mpemu yera canke hariho umwanya bifata kugira ngo azoronka mpemu yera? Mugerageje gusigura nuko aradukurikirana. Jambo ry'Imana rivuga mu vyinshi Yohana 20 ngo mpagaze ku rugi ndaramukice, umuntu niyumva ijwi ryawe ndinjiriwe dusangire, kandi ngo yinjiye ninjira ngo nzozana mpemu yera nzane na data tubane muri we. Gisigura iki? Umaze kwizera Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, mpemu w'Imana abaje muri wewe, kuko mpemu w'Imana niwe aje kugushoboza, wewe ntacyo wokwishoboza. Afite narakavuze igituma twizera Kristo Yesu mu buzima bwacu nuko twebwe ubwacu ntidushoboye, ariko Kristo aje muri twebwe na mpemu yera baje kudushoboza bimwe twe tutogizeni tutokwishoboje. Ngo niyo iduha gukunda no gukora ibigirane ibiyihimbara, si twebwe ahubwo ni Kristo na mpemu w'Imana. Rero cyo mbaye ko mwemwe arafise igikorwa gikomeye mu buzima bwacu. Nikibona ariko ndavuga yuko tugerageza gusa, kuko ijambo ry'Imana ngo sinzokwama nyinyurana n'umuntu w'inyama n'amaraso. Hari umuntu yumva ijwi rya Holy Spirit muri we akavuga ati wapi we nta na kimwe ntacu narahari, ahubwo mpemu yera
ntimushaka kunyinyura naho ko ukwiye kumukunzi wiwe kuko kugira igihe cyose akubwiye ikintu haragera igihe muhemuyera mwamaze kuba abacuti cyane ahubwo wewe ava yuko n'ikintu gikora muhemuyera amanza akubwira ati ujya ni haragera. Ndibuke ko hari igihe kimwe nigeze kuba ngiye kwigisha ahantu ndambara impuzu ndumva nyine mugabo muri cewe ndumva ijwi riguma rinyumvisha ati nkumva umenga singuwe neza mugabo ibyuzwi ndumva nyenda rwanjye ndavuga ati oya nta kibazo reka ngenda ndagenda mugenda kubwije ukuri ngeze kuri portail ngire ninjira abantu nari ngiye kwigisha ntumira aranyahira ndumva ko nta muntu yigeze ambwira kuko ikintu umuntu yakubwiye cyo si ciza birashobora kuba bifatanye na character ziwe ivyo akunda kuko ino musi hari umuntu ashaka kumbwira ati past iyo kwafi yawe sindayikunda mugabo ndayikunda gisubira muhemuyera ntaza kwishirako ivyo akunda ahubwo aza guprotege ubuzima bwawe no kugira izina rya Kristo rishigwe hejuru mugabo abantu bo batubwira sero nivyo bakunda aho bakuriye kuko nimyesheje uku nkaduga ruguru barashaka kunjajinga muga ndi Bujumbura abantu barashaka bavuga turaberewe usa neza ucamba yuko character z'abantu ziratandukanye mugabo Holy Spirit aza gutuma dushitse ubugome bw'Imana nukuri ndeze kubesha uwo munsi narasubiye inyuma muhira kandi mpinduye izo mpuzu nari nambaye naciye numva nguwe neza zibuke mpemu yera nditunigana ahubwo mpemu yera agenda araduhishurira ukumwere twogena turabaho uko Imana yifuza nubwira tugende turatuma abantu babaho ubuzima bw'Imana ucyo mvuga ko uwo mpemu yera arafise uruhara rukomeye mu buzima bwawe icyo tuma utegeza kumvira ijwi ryiwe cyane kuko nimba warizeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ntushobora kuvuga ngo nta mpemu yera afise mpemu yera aramufise kandi mpemu yera uravugana nawe ahubwo ukwiye kumuha umwanya kugira uzuratahura kariwe yakuganirije kariwe yakuvugishije kubw'ibyo uzosanga uriko uko muzogirane ubusabane na mpemu yera cyane niko uzosanga n'ubuzima uri kurabaho ari ubuzima buhimbara Imana n'abantu kandi abantu bashemagizwa Kristo ari mu buzima bwawe kandi gapweka kabiri ni kamwe urakeneye kwizera muri rogero turimo urakeneye kwizera ukwizera kuzogushoboza ibintu byinshi kujya mu Imana ngo umuntu atizera ntahimbara Imana icyo ni kigwanisho kimwe umuntu yizera Kristo yamaze kwizera Kristo mwabe n'ubuzima bwiwe icyo ni kigwanisho kimwe iyo agifise agenda aranesha mu nzira ziwe za misi yose mu buzima tubayemo hajya ku kazi hajya muri business uri kurakora hajya ku ishure mu buzima bwa misi yose tubayemo tugenda tuneshesha ukwizera kugatapizera ufise ucu usanga info zo mwisi n'ivyo wumva bigenda biratuma wisanga uri kuraho ubuzima butarimo ariko ufise ukwizera amajambo y'umwijima n'amayefo atariyo twakira ikintu twebwe gituma tunesha ni ukwizera dufise mu buzima bwacu ndashaka kugira muri situation abantu bose bariko bararya ngo kwizera kuratwigisha yuko twebwe igihe abantu babona yuko bitameze neza twebwe tuzana inkuru y'ukwizera cyetuna cyangwa kibavuga ngo umunyantege nke avuge nakomeye impumyi ivuge ndabona ivyo bintu numva kumenga biragoye ariko icyo ni ijambo ry'Imana uko nukwizera ni hatugera kuri rwarugeze uvuga ati naho mbona kumenga ntibisa neza ariko ndizera Imana iri muri jewe naho muri no mwanya bidasa neza ndizera ko ejo bizoba bimeze neza cyumva yuko tuneshesha iki ukwizera rero nimba waravuze ubwa kabiri nimba warizeye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe urakwiye gukuza ukwizera mu buzima bwawe kuko ukwizera kuzogutuma ugenda uratambuka intambuko zikomeye uzokwisanga ugenda urakora ibintu bikomeye abantu badashaka gutahura nawe ubwawe ushaka kuzazana mbwa kubera ukwizera ufise mu buzima bwawe kuzotuma ugenda uranesha mu madomene yose y'ubuzima bwawe yes cyo naco uragikeneye nimba warizeye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe amen hariho abantu bashobora kuba bariko baradukurikirana canke bandi ariko muri rusange usanga nk'ugwaruka reka tuvuge kugwaruka cane cane ko aribo bantu dufise tunakwiye gukorera ko kugira ngo bashobore cane kuba approached n'ibi bintu ugasanga nk'ubu ugwaruka rumwe ruravuga ati ibintu vy'agakiza ntibiri cool ibintu vy'agakiza birimwo uturimite kanaka ntushobora kuba uri mu gakiza mbega nk'abantu bashobora kuba baradukurikirana bumva bafise inyota yo kuba borondera uwo Yesu Kristo bakumva bafise inyota yo kumumenya ariko akaba muri we azi ko mu gakiza nta mwidegemvyo hari muri Kristo Yesu ntibiri ko ubwo gwaruka boshobora kuruhanura iki tuko turagenda no kusozera ikiganiro cacu kuko iyi topic ngiye kurangira tuzogaruka mu yindi topic ubukurikira urashobora kugira ikintu ubwiye abo bajene bariko baradukurikirana okay murakoze cyane gose iyo umbaje ico kintu ndagego cyane gose ko nandi ndacana umujene ndacarwaruka kandi ndi umwe mu bagiriwe ubuntu
bwo kwizera umwami Yesu bataragira imyaka myinshi. Rero ikintu novuga ugwaruka mushobora kuba muriko murankurikirana nukuri nta handi hantu hari umunezero mwinshi atari muri Yesu. Nta handi hari umunezero mwinshi atari muri Yesu. Bidasigura yuko ubuzima bwa kera tutabuzi, ariko nasanze umunezero wose uri muri Kristo Yesu. Kuko muri Kristo Yesu haza gutuma, kuko ari umuntu nigeze kubwira akantu kamwe ryari, Kristo ikintu ca mbere aguha, abantu benshi yariko arasenga aba yumva yuko nkeneye amahera, nkeneye imiduga. Eske abantu bose bafise imiduga n'amahera nibo bantu bagowe neza? Abantu bose tubona bariko burya ikintu ca mbere ugeze muri Kristo Yesu, Imana yiyasira ko ufise iguha cy'agaciro kuruta ibindi bintu byose, iguha amahoro yo mu mutima. Hari umuntu ushobora gusanga atana igihumbi afise, atana dibira afise, mugasanga arafise amahoro yo mu mutima. Siniko mvuga yuko abantu bose bafise ibintu atamahoro bafise. Oya mugabo ikintu ca mbere murakwiye kumenya nuko Kristo ikintu ca mbere aguha amahoro yo mu mutima. Nje tumare nimba umujene, nimba utari bwizere Yesu umwizere kugira uze muri we, nukuri mwisi umenga hari umunezero, mbwa umunezero udafise icyo ufatiye, ariko umunezero uri muri Kristo Yesu ufatiye ku kintu kidasanzwe. Kristo ni wamwizera uzosanga hariho ibintu vyinshi ariko aragufasha, hari ibintu vyinshi azokurinda, hari ingorane zimwe zimwe azokurinda, hari ibibazo bimwe bimwe uzosanga ariko arakurinda, uko uzosanga ariko arakugwanirira mu nzira zawe zose uriko uracamo. Kuva nizeye Yesu narabonye Imana ihindura ubuzima bwanje, ivyo navyo nzobizako kuko muri mwana twaje gushinga intahe, ariko ndibaza ninaronka kandi kari yo kuba hano ndashobora kuzoshinga intahe yuko ngene Kristo yahindura ubuzima bwacu. Hari abantu benshi bakora kuvuga ngo abajene niba ngo ntibakizwa. Eske bavuze ko umujene adakizwa bafatiye kuki? Bafatiye ku nyambaro, bafatiye ku buzima bayeho. Mugabo Kristo wizeye niwe rero aje guhindura burya buzima bwawe, niwe akuzanira ubuzima bushasha, niwe aje kukugira mushasha. Nimba wifuza kubaho ubuzima bwiza, nimba wifuza kubaho uri umuntu w'icitegerezo ciza, nuko winjira muri Kristo Yesu. Si wowe uzobigiramwo uruhara, ahubwo Kristo niwe azokugira uko we yifuza kuba. Ni juste gusa ko winjira muri ico kibanza ukamenya ati ubuzima ninjiyemo ni ubuzima bufunctiona uko. Cyo byumva rero, nimba uri umujene, nimba utayizera ko Yesu amwami n'umugiza mu bugingo bwawe, muri Kristo biraryoshe, turatamba mwisi. Nimba wibaza kutamba, muri Kristo turatamba. Nimba muri ari abantu benshi twakuze bazi yuko muri Kristo ni ibintu byo kugenda wunamye, ni ibintu byo kubura umuntu. Muri Kristo, my God, iyo ndiko navuga muri Kristo mba numva umenga ni ibintu no kwagura mu buryo buteye ubwoba. Turahimbaza, turatamba, turaririmba, turanezerwa, turafungura, kuko muri ubwo bwami si ubwo kuvuga gusa, turakora ibintu byose byotuma umubiri wa Kristo urushiriza gutera uhimbaho. Rero icyo nobabwira, muze muri Kristo murabe ukungene hari ibidasanzwe bikoreka, kandi ni wamwizera ndagoye garanti yuko ntuzoba umuntu asanzwe, ariko uzoba umuntu adasanzwe azogenda arashingira intahe Kristo yizeye. Murakoze. Murakoze cyane rwose. Ndiko ndarangiza kino kiganiro cy'uyu munsi, tunamushimira Pasteur yakoze cyane ku mwanya wiwe mwiza yaduhaye. Turizera neza ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzohashika kugira ngo dushishikare kubandanya topic zacu dufise, kuko ni nyinshi. Abakunzi bari Nox TV tubafitiye topic nyinshi zijanye na bino bintu, rero birabasaba yuko mugumana nacu kugira ngo mushishikare kugenda mubona ibihe bidasanzwe canke mwumva ibidasanzwe. Pastor mwakoze cyane gose kuza. Nukuri ahubwo je ntabwo mashimire mwebwe mwashoboye, kuko nukuri kumva yuko mushobora kwiyumvira ati TV yacu icyaka ibiganiro byinshi, ariko reka dufashe n'abantu gutahura icyo Kristo yakoze. Nukuri mwumve yuko muriko muratuma ubutumwa bwiza bushika kure, kandi namwe Imana izobashikira muri byose. Rero mbaja mu make nimebwe no ushimira mwe mwashoboye kuduha no mwanya. Nukuri nundi umunsi turerete, kuko twatwumva yuko ari ikintu cy'agaciro ku buzima bwacu. Karibu cyane rwose muri Sanga hano ni muhira. Tunashimira abarongozi bari Nox TV aho bari. Imana ibahezagire bashishikare kugubwa neza cyane rwose, kuko ntabo nta twebwe. Tunashimire n'abantu b'abakunzi bacu badukurikirana ku murango, ijoro, umutaga n'igitondo, buri gihe n'ukuri turabafise kandi turabakunda. Mwumve ko tubazirikana cyane gose, kandi ari umugisha udasanzwe kuba tubafise. Twababwira nuko muradukurikirana, ushobora kuba uri umujene, ushobora kuba uri umupapa, uri umumama, uri umutama canke umutamakazi. Muri Kristo Yesu nta limite zihari, muri Kristo Yesu nta mategeko ahari. Uwo uri we wese urahawe ikaze kwinjira muri Yesu Kristo. Jambo ry'Imana rivuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga.
uwumva ijwi ryanje akanyugururira ndinjira iwe dusangire. Kandi muri Yesu Kristo ntiyigeze ashiraho amategeko ngo wewe umeze guca ntiwemerewe kuza. Uko umeze kose vya bindi vyakunaniye ushobora kuba umaze igihe kinini urwaye, ushobora kuba ufise imitwaro igiye itandukanye, aho kugira ngo uje kuganyira abandi bantu ngwino ubwire Yesu Kristo, ngwino ubwire Imana yawe, kuko niwe wenyene mu nshuti dufise, niwe wenyene dufise ashobora kudutahura akadukorera vya bindi vyose birengeye uko tuvyibaza. Ku bantu ari irya mbere mudukurikiranye ndabibutse kugira subscribe, like, share na commentaire kushobora kukibagira nubwo turi muri gospel kuko Yes. ndagakeneye. Hanyuma ndabifurize umuhingamo mwiza mwese aho muherereye, ndabakunda cyane gose. Reka tuze dusubire mu kiganiro c'ubukurikirane.